sabo wacunguye. Turabaramukije mwese abakunzi ba Germaine B, tubaha ikaze cane mu kiganiro twiyubake twongere duhanurane. Nizeye ko mumerewe neza aho muri hose, ndabifurije kumererwa neza cane. Uyu musi nko mubibona dubafitiye ikiganiro kidasanzwe aho tuza kuvugana vyinshi kuvyerekeye gufashanya, tuza no gushimangira cane ku mpano y'urukundo. Tukaba rero turi kumwe na Germaine Bihorubusa. Imana yacu imenya ibidukwiriye n'igihe bidukwiriye. Nshuti yanje wowe uriko urarira, nje kukubwira wihanagura amarira. Mu kiganiro c'uno musi rero nashaka dushimangire cane ku mpano y'urukundo nkuko wari watubwiye muri video iheruka yuko mu mpano ufise harimo impano y'urukundo. Ndafise impano yo guteka kandi ndafise impano y'urukundo. None kuri wewe, kuri Germaine, urukundo ni iki? Urukundo kuri jewe ni kwemera umuntu d'abord, ni kwemera umuntu ego nivyo nita urukundo. Kwemera umuntu uko ameze, kwemera umuntu ubupfu bwiwe, kwakira. Ego urukundo kuri jewe ni kwakira umuntu. Murakoze. Ni gute umuntu yogaragaza urukundo? Umuntu yogaragaza urukundo mu guterera ico kintu uyo muntu abuze muriwe. Ego niko mfata urukundo. Niyo ngiye kuraba mu vyingo, niyo ngiye kuraba mu vy'imiryango, niyo ngiye kuraba muri buno buryo nyene usanga umuntu umutima uri kumurungika gufasha canke kugira neza. Nukuri umuntu ariyumvira ati mbega ubwo muntu abuze iki muri we, ari mu buryo bw'umutima, ari mu buryo bw'ibiboneka, ukiyumvira ati mbe nokora iki mu buzima bwiwe. Nuko rero numva yuko umuntu ikintu yokora ni kuzana muri uyo muntu ico kintu abuze. Ego nico numva umuntu yokora ku rukundo. Murakoze. Tugarutse kuri aya mafoto twagumye tubona kuva mu ntango, wodusigurira mu majambo make ico asigura? Aya mafoto hariho nk'izigaragara turi ahantu nk'imuhira, nk'ahantu mu nzu. Aho yari muhira kandi nari nkiri umukobwa sinari bwubake. Ego ayandi nayo hari aho banaronse nka mwene data ambwira ati Germaine hari umuntu yifuza agatahe atari kanini. Hanyuma nanje nkagerageza nkaraba ukuntu no kwiyungunganya n'umuryango wanje, kubera ko ubu mfise umuryango. Hanyuma tukagira ico dufashije. Ahandi naho turiyumvira cane ku bapfakazi, ego tukabahereza nk'imfungurwa, ego abagowe, ego cane gose. Hariho n'ibindi vyinshi mbere bidashobora kugaragara ku mafoto, ariko nukuri iki jambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo turagikora igihe cose. Ego ayo mafoto rero mubona nivyo asobanura. Hari aho nagiye kuraba abapfakazi, ego barenze imyaka 50. Ego hari ahandi abo bari abagore, novuga nk'abafiyemere, baba dame bavyarira imuhira. Hanyuma rero bakabura ikibafasha, abana base babo bakabihakana, ugasanga abana ntibariko bariga. Aho rero nivyo nabafashamwo, nabaronderera imirima nkayikota, nkabagurira imbuto, hama bakarima bakimbura. Abana narabakurikirana kw'ishure, nkabarira amahera y'ishure, hanyuma nkabavuza, ego nkabagurira n'ibikoresho by'ishure. Nukuri n'ibintu bituma wumva ko uri umuntu muri wewe, kandi iyo uriko urasenga urumva yuko igikorwa ca data ukirangiza. Nukuri n'ibintu iyo ndiko ndabiraba ndaryoherwa cane gose gose.
ego hariho n'igihe dushira ibintu abafungwa impuzu iki n'ibintu byinshi gusa byose hari ukuntu byose ntashoboye kuza ndabironkera donc amafoto ariko n'ukuri ni byinshi cyane Imana idukoresha murakoze. Ico ciyumviro caje gute? Ryari? Iki ciyumviro ingene caje niga mu mwaka w'umunani. Caje niga mu mwaka w'umunani kuri Lycée du Saint-Esprit kuko jewe nk'uko mwavyumvise nakijwe niga mu mwaka wa gatandatu hanyuma rero primaire ico gihe nari mu mwaka w'umunani yego hanyuma rero ndi mu ishure turi muri temps libre kenshi abo twiganye kuri Saint-Esprit arabizi narakunda kugenda imbere kwigisha ijambo ry'Imana hanyuma rero nyene ndi muri meditation sanzwe mfise vraiment umutima w'urukundo Imana yandemanye umutima w'urukundo kandi ndashimira Imana kubw'uyo mutima yampaye hama rero nkomeza kwiyumvira ku kintu nokora kugira ngo mfashe hagati aho kera narafata umunsi wa vendredi nkisonzesha nkagenda kwibarabara nkahamagara abana bo mwibarabara nkabazana mu rugo nkaboza za fungurwa nari gufungura nkazibahereza hanyuma rero nkabategura tukaganira jewe nkisondesha ku bw'abo bana bakaca bafungura ifungurwa nari gufungura rero vraiment n'ibintu n'urukundo Imana yandemanye niko novuga kandi ndanenahaza Imana kubw'ico kintu rero muri uko gukunda gufasha kuraba abantu bamerewe nabi hanze ico nokora niho naza rero niyumvira ati Imana niwangirira ubuntu nzofasha ariko rero muri ivyo vyumviro vyanje na project gufasha abatamakazi yego maze gukura nagize umugenzi novuga mbere nk'umuvyeyi w'umuzungu hanyuma rero ndamushikira ico ciyumviro uti ni kuri je numva umutima wanje umenekeye gufasha hanyuma arambwira ngo Germain ushaka gufasha gute ndamusobanurira icyumviro canje hanyuma arambwira ati Germain yego ni vyiza kandi numva vraiment ari ibintu by'umutima w'ubuntu ariko abakecuru bazokugora kubera donc yari umuntu akuze arasobanurira hanyuma rero arambwira ati none ka Germain ico cyumviro cawe niwogishira mu bana bagikura ukabafasha hanyuma rero nanje ndavyimvira ntangura rero uyo mugambi wo kugira wo gufasha abo ba mama baba bavyariye muhira abana bihakanywe nabone batagira ubufasha niho rero naca ntangura kubikora yego nuko kuvuga ico cyumviro caje niga mu mwaka w'umunani kuri Lycée du Saint-Esprit hama ndagishira mu ngiro maze gutangura gukora kandi mbona yuko nanje hari ico nirengeje nohereza abandi yego murakoze. None ko tuzi uri hanze warabandanije igikorwa? Igihe naza aha iburaya narakomeje ndabibandanya kandi nasenga Imana mvuga ati Imana urama kuvyagura ariko ntivyoroshe nawe ukebuke kubera ko d'abord ugishika hano muri bino bihugu hari intambara wowe ubwawe urwana zo kuba uri mushasha zo kuba atakazi zo kuba utahamenyereye ni byinshi cyane kumbure tuzogenda turaganira ego ariko naragerageje kubibandanya mu buryo bukeya noneho naringiye gutangura rero hasi n'ubundi buzima butanguye en fait ego ariko nukuri umutima wagumye ubimenekera kubibandanya ariko narahuye n'intambamyi z'uko d'abord abantu nabisigiye ego nta muhamagaro bari bafise nk'uwo nari mfise hanyuma rero bakaca bashaka kuza baranyihutisha cyane gusa gutanga amafaranga ego gukora ibintu byinshi gukora ibi kuko je nari mfise des projets zo kubahereza kira muntu umutahe abo ba mama kugira ngo baze babe libre naho nkurikirana abana babo ariko nabo nkabaha imitahe nkirasira ko bakora kuko hajya ubuzima bwo kwa uteza amaboko ntabwo ari ubuzima
yego ariko rero ugaca usanga abantu abantu dukorana les membres babizi batanguye kunyarsera kubera ko biyumvira yuko ngo naje kuyora amahera, biyumvira ko ndiko ndasegesha amafoto amafaranga, ariko n'ibintu biba bigoye cyane rwose. Jewe kuva ntangura ivyo bikorwa uyo mucuti w'umuzungu yaransabiye agafashanyo gatoya kadashika nk'ibihumbi amajana 2 y'amarundi, oya ntivyashika. Hariho n'uyundi mugira neza wo mu Kenya, ego yaradufashishije ibifungurwa, Imana imuhezagire. Ndashobora kubishikiriza abo bamama twari kumwe muri urwo rugendo rw'ubuzima. Ego sino ibindi vyose naravuga ati je Germaine ndahevye impuzu, ndahevye ibi, ndafashe aya mafaranga ko yarayi wanje nari kuyabika reka ndayasangire n'aba bantu Imana yashoboye kumpuza nabo. Nukuri igihimba kinini ni jewe nukuri uburyo bwanje nakoresha, ariko rero iyo hamaze kuzamwo ivyo byaciye bingora cane ko nabo bantu nari nabisigiye baca baguma bambwira ati aba bantu naho uri kurabafasha ntibashima, bashaka byose kubaha, bashaka byose hama rero à un certain moment bisa n'ibihagaze complètement, ariko ntitwahagaritse igikorwa co gufasha, oya twagumye dufasha dufungutsa abantu bari mu bitaro badashoboye kuronka amafaranga, twagumye twitwararika abo bapfakazi batagira ico bafungura, twagumye turaba abo bantu bafise umuhamagaro wo gukora ariko bashaka umutahe mutoya dushobora kuronka, tukaguma dufasha muri ubwo buryo. Kandi n'ukuri turumva ko hariho inshuti twatakaje, maze nk'umwaka wose ngerageza kubarondera naho noronka umwe kugira ngo nsubire ndabegeranye n'ababana, ndabakumbuye cane, n'ukuri numva ari umuryango wanje natakaje. Ego nuko rero ndabibandanya, ariko hari abo tutashoboye kuguma turi en communication, nubwo ndi hanze igikorwa kirabandanya, niko novuga. Murakoze. Germaine, wiyumva gute iyo uriko urafasha? Urumva ndiko ndafasha, numva ko ndi mu kibanza canje, numva ko nshikije umurimo wanje, numva ndi soulage, kuko iyo ntabikoze numva mbuze amahoro, n'umugabo wanje arabizi. Ego numva mbuze amahoro, numva iyo maze igihe atakintu nkora, tuvuge nk'amezi 3 agahera, ndumva yuko hariho umurimo ntashikije wa data. Ego rero iyo ndiko ndafasha numva nashikije igikorwa, numva amahoro. Ego ahubwo iyo ntariko ndabikora numva mbuze amahoro. Murakoze. Mbega ni igiki kikumotiva kubikora? Nukuri ikintu kimotiva kubikora ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ndagukunda, ndaguhimbaza, ubere gushimwa. Yesu ndagukunda, ndakunda Imana, ndamukunda Yesu. Kuvaho nsubiriye mu gakiza nabonye Imana itandukanye niyo namenye kera. Rero ikintu kimotiva kubikora ni Kristo. Numva menekeye gushitsa ijambo rya Kristo. Amen. Ego murakoze, niyo motivation. Nuyuhe mugambi munini ufise ujanye no gufasha? Umugambi munini mfise nukuri icambere coco ndifuza gukora irerero ry'abo bana. Oh haleluya, abo bana bakubitwa, abo bana badafungura, abo bana babuze ubabwira ati ndagukunda. Abo bana numva Imana ifashije nobabera umuvyeyi, numva Imana ifashije nobana nabo n'imiburebure nkababwira ati ndabakunda, bakumva yuko imitima yabo iruhutse, kuko ndafise agace gato kambwira imitima yabo bantu kwimerewe, kuko je ubwanje nakuze ndetswe na mukadata. Ntabwo umutima wanje papa yari ngaho, kandi yari umuntu atubwira cane ko adukunda, yari umuntu atwitwararitse, ariko kubw'uyo muvyeyi umwe atabaye mu buzima bwanje, umutima wanje warabuze ikintu. Niyumvira rero uyo mwana abuze se,
akabura nyina, akubitwa buri munsi, ibibi byose ari we byagirizwa. Nkumva ndababaye, nkumva Imana ibikoreye muri jewe nkaba uyo muvyeyi w'abo bana. Vyonezera cane. Yego, yego. Uwundi mugambi munini mfise ni uwo kugira kubaka ishure. Ivyo sindabijamwo cane kuko navyo nyene vyomfasha cane mu kwaprofondisa ubufasha bw'abo bana. Ni ukuvuga hariho novoma ibice novomamwo muri iyo projet, nobishira muri abo bana kugira ngo bakure bamererwe neza. Yego, n'ikintu nifuza cane, ndifuza yuko Imana ibishoboje, iyo ni imigambi minini nsengera kandi nizera neza ko Imana izoyishikanako. Ndifuza kugenda ahantu usanga haba mama batoya bapfakaye, nkababwira ati ntimwiyanduze, nkababwira nti birashoboka yuko Imana iguhereza undi muntu mubandanya urugendo, ariko mukirindiriye, mudahutishijwe n'ubukene, mudahutishijwe n'inzara, akira uno mutahe mube muri yungunganya. Nico ni ikintu niyumvira kandi mfise ku mutima cane gose. Iyo ni imigambi rero minini mfise, kubaka irerero, yego, hamwe no gukora ishure, hamwe no gutanga imitahe kuri abo bapfakazi bakiri bato bakibasha gukora, kuri abo bagore bavyariye imuhira batabona uko borera abana. Ego, nivyo. Murakoze. Kuva ubitanguye nizihe ngaruka nziza canke mbi umaze kubona? Ingaruka mbi na nziza novuga nti nogenda kuvuga nti nta ngaruka mbi zihari. Ingaruka mbi vraiment mbona zonyene nuko abantu iyo ugize nk'igikorwa kimwe conyene werekanye nko kuri Facebook canke peut-être nk'ikiganiro ukoze, baca bakubwira ngo uri kuriyemera, ngo uri kurishira hejuru. Ariko iyaba twese twokwiyemera muri ubwo buryo, iyaba twese twokwishira hejuru muri ubwo buryo, ni kuri igihugu cokira, isi yokira. Hanyuma nk'izo ntambamyi zonyene, ibindi nibisanzwe. Mbona umugisha uteye ubwoba cyane gose, mbona umugisha mu mpande zose. Yego, murakoze. Uravyikorana? Usibye yuko ngitangura ndi umukobwa nabyikorana, ubu nukuri urugendo rwose ngira ikintu cose gikorwa tuba twacumvikanye n'umushinga nawe. Hari n'igihe mba nameze nk'utebagana akambwira ni sheri, ni ko tumaze igihe tudakora ikintu ciza, ego, kubera byaramaze kuba mu muco w'iwacu nk'umuryango. Ego, murakoze. Ico nobwira abariko barankurikirana nuko bokora subscribe kuri chaîne yiwanje hanyene Germaine B, hanyuma bagakomeza bankurikirana kuko hari inyigisho nyinshi cyane zifasha urwaruka, zinafasha imiryango, n'ubutumwa novuga ati intahe nyinshi tubafitiye. Nukuri ibyo byose bizokubaka imitima yanyu, ibyo byose bizofasha cyane gose mu rugendo rwanyu rw'ubuzima, kuko twizera ko hari ibyo Kristo yakoreye muri twebwe byinshi bifasha, bizobafasha. Ego, numva arico nobabwira, nibankurikirane. Ego, hanyuma ikintu c'ubufasha narabwiye Imana ngo je nta muntu nzosaba ubufasha, jewe ndashaka gufasha, je ndashaka gukora nkabira icuya, ndashaka kurondera ubwo buryo nkaruha, nkaryama nasinziriye, ariko
nkaca ndabufata nkagenda nkabusangira nabo. Icyo rero ntazokwigera mvuga nuko ikintu ntazokwigera mvuga ni ngo umuntu ngo ashobora kumpa amafaranga ngo canke ngo ashobora kumfasha ngo kubera ngo mfasha, oya ivyo sinzigera ndabivuga, narabisezeraniye n'Imana. Ariko nzokwama mvuga ati uhoraho Mana ugira neza, hezagira ibiganza vyanje nduhe ariko nsangire n'abo bandi babuze. Ego murakoze cyane gose.